mu ntumbero yo kwifatanya n'abafise amikoro make muri uku kwezi kwa Ramadan. Umuryango w'Abisilamu mu Burundi Komibu waratanze imfashanyo y'ibifungurwa ku miryango 150 y'impunzi z'abakongomani ziri muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke, ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 5 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025. Shehe Salumu Nayabagabo arongoye umuryango w'Abisilamu mu Burundi ati uku kwezi kwelanda kwa Ramadan ni ukwezi ko kwitanga cyane. Uyu munsi twashatse kwifatikanye namwe muri ukwezi kwelanda kwa Ramadan, ni ukwezi kw'impuhwe, ni ukwezi kw'ikigongwe, ni ukwezi k'urukundo, ni ukwezi ko kwitanga cyane gose. Kuma tuzaye muze kudushimira ifitari tushoboye gutanga ni ntonya mugabo nta kundi biri bugende. Twabonye tuze tubakubitire ko abari ngaha, turazi yuko ivyo muronswa bishobora kuba bidakwiye kugira ngo mushobore kubandanya amafungo neza, ukwisonzesha neza. Turasaba yuko mushima utumwaronse kuko Imana ivuga iti nimwashima bike muzokongerezwa muzoronka byinshi. Buro nimwashima ibi muronse ari bikenya, Imana mushobora byose izongereza n'ibindi muzoronka ibindi byinshi. Hama turasaba kandi yuko Imana yobaronsa amahoro n'umutekano mu gihugu iwanyu mwaje muvamo, kugira ngo muze musubire inyuma inshallah taala kuba mu mihani wanyu. Kongera kandi ako tutibagira kwisabira igihugu cyacu cy'u Burundi ko Imana yogikingira, kugira ngo ntizadusubire gushikirwa nk'ibirangwe byabashikiye. Amen. Sisi hatuwaiti wakimbizi, tunawaita wageni wetu. Nyie mko wageni wetu, mko wageni wa nchi. Kwa hivyo tumekuja kushirikiana na nyie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutaka muweze kufunga vizuri, mpate kasukari, mpate mafuta, mpate kaunga na kamchele. Allah wabariki. Amin. Alafu vile vile Allah awape kurudi katika nchi yenu salama salimina. Amin. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tupe mwisho mwema sisi wote. Amin. Na abariki raia wa nchi zetu mbili ya Kongo na nchi yetu ya Burundi. Amin. Na aweze kutupatia amani ya kudumu inshallah. Amin. Bamwe mu mpunzi bakaba baragaragaje umunezero mu gushima iyo fashanyo. Mheshimiwa tunampigia kwanza shukrani kwa sababu amejua ndugu Waislamu kama iko katika matatizo. Waislamu nzima wa Kamanyola, Lukungi, Katogota tunampigia shukrani kabisa kwa sababu wamejua kama Waislamu iko katika matatizo katika mwezi wa Ramadhani. Tunampigia asante na Mungu ambariki na azidishiwe baraka kutoka kwa Allah. Tulitaka tushukuru mufti wa Burundi ambaye aliunda hiki kitu cha kujua wa ndugu zake Waislamu wana shida fulani, haswa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefika Burundi, Waislamu walitupokea na mpaka kwa huyo muda wanaendelea kutupokea. Kwa leo tunamshukuru mufti na wale ambao walikuwa nawe viongozi kwa kutuletea hii riziki ya iftar. Twamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kumzidishia riziki na maisha marefu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iyo mfashanyo yatanzwe ku miryango 150, umuryango umwe ukaba waronkejwe ibiro 5 by'umuceri, 5 by'ibiharage, 5 by'ifu, 5 by'isukari, 2 by'umunyu, 1 litiro n'inusu y'amamesa, n'1 litiro n'inusu y'amakoto.